ndakwifurije kurama mwisuzumwa kandi aha twese nta muntu n'umwe atazosuzumwa ntabwo uzoshikayo atasuzumwe ibyo mu gihugu ariko ndakwifurije kurama mwisuzumwa. Abisirayeli bashije babayeko bitubera akarorero kuko abisirayeli bari ubwoko bw'Imana abatoranijwe n'Imana novuga ngo barabakizwa buno munsi barabakizwa ariko ababisirayeli mu kubaho kwabo barabaho bahesha icyubahiro Imana banezerewe Imana ikabakunda nabiko banezerererwa ariko ikindi gihe bagakora iby'Uhoraho abona ko ari bibi. Akenshi rero bakoze ibyo hari abona ko ari bibi basubira inyuma bagasenga ibigirwamana. Muri iki gihe cya Gideyoni basubira inyuma aho wojya hose Imana izohagusanga. Gideyoni imusanga muri rwagobo imaze kumusanga muri rwagobo iramubwira ngwe uhora hari kumwe nawe ewe wamuhinzi w'inkomezi. Gideyoni uhora hari kumwe nanjye nayo tubonye ibyo bitangaza mbega abasogokuru bahora batubwira biri hehe ko batubwiye ngo ukuntu ngo yatujabukanye ikiyaga gitukura none bya bitangaza biri hehe. Mu yandi majambo nta wundi uhora hazokirisha ubwoko bw'iwanyu genda kuko izo nkomezi zawe zingana. Urumva ariko aravuga ngo none iyo Mana iri hehe ko yadutaye ko yaduhevye iri hehe. Imana ikimwishyura ngo iciye mu mumarayika ngo genda uko izo nkomezi zawe zingana. Haleluya. Gideyoni yararemeshejwe n'icyo Imana yavuganye nawe aravuga ngo rero muze kundabira ko mu yandi majambo ndafise icyo Imana yavuganye nanjye uko nza kubigenza muze kundabira. Nagira nakubwire ngo abaramye nibo bazobona umwami. Abaramye mwisuzumwa nibo bazobona umwami. Uyu munsi hari abantu bariko barakurikira Yesu batinya, hari abantu bariko baramuvugira batinya. Nagira nakubwire ngo uzoba muri ba bandi 22,000 basubira inyuma n'imamba barabatse barabaka imamba barabakazitwara ba bandi barama mwisuzumwa. Ijambo ry'Imana Yakobo niwe yaryanditse 1:12 aravuga ngo hari babihanganira ibibagerageza kuko nibamara kurama bazokwambikwa igitsibo cy'ubugingo. Haleluya. Erega kurahara mu wageragejwe ukugeragezwa niho havamo abaramye kandi mwigeragezwa si bose bashobora kuvyihanganira. Hari abo bigora hari abo binanira ariko uwaramye azohembwa. Haleluya. Isuzumwa rishobora guca abajyaciye basuzumiwe ubwoba no gutinya ubwoba no gutinya. Kugira kabiri basuzumirwa ku mazi. Wewe ushobora gusuzumirwa mu ndwara uwundi agasuzumirwa mu kubura uwundi agasuzumirwa mu bukene uwundi agasuzumirwa inkumi igasuzumirwa mu kubura umuntu nyene aza kudodora kandi bose bakadodora bigira umwaka ugahera 5, 10 badodora bigira badodora habura umuhaguma ugasuzumirwaho nyene. Umusore agenda ati wende kure ariko abakobwa bamwishyura imyaka ingahe igahera ugasuzumirwaho nyene. Isuzumwa muri twebwe na n'uyu munsi ririko riraba. Yesu ashimwe. Na n'uyu munsi ririko riraba ariko kandi bizobandanya gushika Yesu agarutse. Abo bazojana nabo bazinjirana azobima muri burya bukwe n'abantu bazoba bararamye mwisuzumwa. Haleluya. Ririko riraba ariko nyene biracyacangatiranye biracyameze nka kwa kwafu muburo. Ujya kwafu muburo abageni barabacita abakozi barabaza shebuja ati none urugwafu ko tubibonye ko rwameze muburo niwo turusha tukarurandura. Aravuga ati sigihe cyabyo oya bireke bikurane kumbura ubu mugiye kurandura mworandurana urwavu mukarandurana n'uburo bireke bikurane.
cya gihe turimo muri kino gihe. Ubwoba ko ntabubona, sinabubona ku maso, ntabwo mbona, ubu n'igihe cya mbere kibikurana. Ariko muri ibyo bindi nababwiye, umuntu aragenda arasuzuma, niba abandi hari abo tubona babivamo, ugasanga barabivuyemo, bajya na bamwe mubona baguma bayerera, ava mu ishengero ajya muri abari mu isuzumwa byamugoye, agaca kuma yerera, arondera kukumbura aho ahandi, arondera aho yoronka kumbura ibyo agomba, abari mu isuzumwa naho nyene, ugasanga aciye aguma yerera. Abazoba baramye bamwe bazicarana na Yesu, basangire wa mutobe musha mu bwami bwo mw'ijuru. Aba nibo bazoba baramye. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ndakwifurije kurama n'isuzuma. Isuzuma wowe uri kuracamo urame, nimba ibizozejo uzurame, ibitugerageza ntibizobura, ariko hahirwa bihangana bagashitsa kw'iherezo. Abo nibo bazokwambikwa igitsibo cy'ubugingo. Imana itazi kubesha, yarakibasezeraniye kandi bazocambara nta kabuza. Mwisuzumwa ugira igifato nziza, mwisuzume maso, ibije burya biba bije kudusuzuma, biraba uko duhagaze mu kwizera, birabe inyifato dufise uyu munsi, birabe. Gideyoni n'ingabo bari kumwe barasuzumwe pe, barasuzumwe. Gideyoni nawe nyene y'Imana itamuremesha, yari guhava asanga nabo abayeho, nuko Imana yari yamaze kugira imigabo yo kumukoresha. Imana yari yamaze kugira imigabo yo kumukoresha. Nukuri ntuyigeseve, hagarara neza, hagarara neza mu bice ijambo ry'Imana rivuga. Gideyoni yaremeshejwe n'indoto asanze hariya mu mahema y'Abamidiyani. Ushobora kuremeshwa n'iki jambo ry'Imana rivuga, ushobora kuremeshwa n'ibyo abahanuzi bavuga. Wumvirize neza, wumvirize neza. Imana ishobora gucaha cyane hariya kugira ikuremeshe muri ibyo bibazo urimo biriko biragusuzuma. Burya iyo tunaniwe, Imana irababara, tuba tuyimaramaje iyo tunaniwe mu gihe turiko turasuzumwa. Wifate neza rero, wifate neza, kandi bikubaye ntuzohave wibaza ngo niwe wenyene bibayeho. Umenye ko na Gideyoni hari ibihe by'ubwoba byamuteye ku buryo akunda hariya nyene akinyegeza. Ibyo bihe biramubako. Ibikubaye ko ntuze wibaze ngo niwe wenyene. Abantu uza wumva uba uri kurabaremesha ngo nuko atari wewe mama wanje, nawe yarahuye n'ibintu. Erega ibiducako usanga atari bimwe, usanga atari bimwe bene data. Mugabo Imana kubera ituzi izana umwe kuri ikimeze uku, ubundi kazana ikimeze uku, tugapimwa mu buryo butandukanye. Ariko hari ipimwa rya mwisho rya nyuma Imana izotandukanya neza, kuko naho yaratanguye abapimisha ubwoba, mu nyuma bapimisha amazi. Natwe hari ipimwa rya nyuma rizobaho, hahandi abanesheje abaramye muri iryo pimwa aribo bazokwicarana nawe mu bwami bwo mw'ijuru bagasangira. Ese rigasangira jewe ndetse kuri kajya kantu ko atazosubira kunywa ku mbuto z'umuzabibu mpaka dushitse. Cyamvugana ariko vrema birakomeye. Ubu twebwe turanywa ka vino, ariko Yesu wewe nakorako araturindiriye mpaka dushitse. Mwumva atari ikintu gikomeye? Ni ikintu gikomeye araturindiriye, kubera yarabisezeranye, sinzokongera kunywa kuri izi mbuto z'umuzabibu mpaka mwebwe muje mushitse mu bwami bwo mw'ijuru. Haleluya. Ico mukazobamo ngaho muzosangira irya vino. Ndakwifurije kurama, kandi nagira ndakubwira, niwizigira Uhoraho nukuri uzorama. Aba bantu basubiye inyuma ku bw'ubwoba ntibari bizigiye Uhoraho, bavuga bati nditinyira. Ariko abo bantu 300 bamaze gusigarana na Gideyoni barahagaze. Gideyoni arabaremesha, bizigira Uhoraho, hanyuma baraza kurwana kandi baranesha. Haleluya. Nutinye ubwoba ngo bugukure mwihiganwa, nutinye ngo iyo ngwara urwaye gukure mwihiganwa. Niwizigira Uhoraho naho wopfa uzopfupfiriye mu mwami.
nta muntu yaramye atinya ingwara, atinya urupfu. Hemwe nta muntu yaramye atinya urupfu. Nariyumviriye bajya 300 baravuze bati turagenda honga uko bigenda kose turagenda. Bumva badatinya, bari bizigiye Uhoraho. Aba bantu rero baramye no mu rupfu bizigira Uhoraho. Haleluya. Ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha, riri kubiteze imbabazi ziwe. Bawuzi wizigiye Uhoraho umenya ko ari kumwe nawe. Hanyuma mwisuzumwa niho utazotsindwa. Niho utazotsindwa. Abantu bafise ubwoba jewe nabumazwe n'Uhoraho. Ubwoba nabumazwe n'Imana, bisigura ngo uhagaze neza mu Mana nta bwoba. Dukwiye gutinya gusa iyo twakoze icyaha. Wakoze icyaha uzutinye kubera iki? Kubera Imana ntibikiri mu ruhande rwawe. Wakoze icyaha uzutinye, ariko uzi ko uhagaze neza, ndagusabye ntihagire icyo uzotinya. Umwizigire rero, twizigire Uhoraho, niho tutazotinya ngo ubwoba budukure mwihiganwa. Twizigire Uhoraho kuko ijisho ryiwe riri kubamwizigira, riri kubamwubaha. Abiteze imbabazi ziwe, abiteze ugutabagwa kwiwe, ijisho ryiwe ntiribavako. Aba bantu bizigiye Uhoraho arabarokora mu rupfu, arabarokora muri kigoyi, arabarokora. Mu yandi majambo, nta kintu ukwiye gutinya kugira ngo bikunde uzorame mwisuzumwa. Haleluya. Kugira ngo uzorame mwisuzumwa ntutinye ikintu na kimwe. Uhoraho umwizigire iminsi yose yo kubaho kwawe. Yesu ashimwe. Umwizigire, niwizigire nk'ibi Gideyoni yari yizigiye ingabo, yari yizigiye amafarasi, yari yizigiye ibihumbi 32. Ariko Imana iramubwira ati eka ni benshi. Imana izokurokora kubera ingufu zawe. Haba namba nta nicyo wokora kugira ngo wewe wirokore, nta nicyo wokora kugira ngo unesha, ariko tunesha kubw'Uhoraho. Haleluya. Tunesha kubw'Uhoraho. Yesu ashimwe. Umwizigire rero kugira ngo bikunde uzorame mwisuzumwa. Wizigire Uhoraho ni uzorama mwisuzumwa. Ibyizigiro byawe byose ubishire ku Uhoraho. Niwizigire abantu, niwizigire ibintu, niwizigire ingufu, niwizigire amashure, niwizigire ubwenge ufise, niwizigire ibigufu by'umubiri ufise. Ntugire ikintu na kimwe wizigira. Niwizigire Uhoraho ni uzorama no mu gihe cy'isuzumwa.